nubamenyesha ko salamu alaikum. Salamu alaikum. Nubamenyesha ko salamu alaikum. Kubivuza yuko nje basubira inyuma. Salamu alaikum. Kubivuza yuko nje nazanye. Yes, bakunzi ba Gatech TV mudukunda mudukurikiranira hafi, murabona neza na neza twamaze kwishikira mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Stade Intwari. Nkuko mubibona muri kano kanya turi kumwe na Kiriko. Arahagatiwe n'abantu mwe, jewe ndiko ndatangara ino escort yiwe, ne escort ubone ko ari idasanzwe. Urabona ko muri kano kanya jewe natangaye pe. Hariho nakanya muza kumva nahoze kuko ibintu biriko biraba muri kino kibanza ni ibintu bidasanzwe. Turabereka guhera mu ntango gushika kuherezo, mbega nibihe byaranze runo rugendo rwiwe, ibihe byaranze no performance yiwe. Musanzwe uri kurabiraba urano ko ari ibintu byari byateguwe abadanseri, ndetse mu mpera muraza kubona aho Double J nawe aza kwinjira, aza kuza afite n'umwana wiwe, ndetse byari ibintu ubona yuko binezereze cyane. Integuro yose ubona yuko yamaze igihe abyiteguriye koko nk'umustar nyene, ariko abikora neza. Yes, singomba kubicisha amajambo, ariko ngomba ndabahe umwanya. Hariho umwanya muza kubona vraiment my image adashemeye kuko twarukwiruka gusa my friends. Nankeka Kiriko agiye kwandika amateka atahandi uzayasanga. Kino kiduga mu bantu basanzwe babimenyereye ni bya biduga usanga birerura ibizigo. Mu bantu begereye Kiriko batumenyesheje yuko coba cakozwe amafaranga atarinze kuvugwa, ariko menshi cyane kugira ashobore kugikota. Ariko ni umuntu ubone yuko ariko arakora akavuga ngo naho bigenda gute jewe ndaza gukora uko shoboye, ariko abafanzi banje abakunzi banje banezerwa umuziki ndundi dushobore kuwushikana kure. Ni Kiriko agiye kwandika amateka mutazigera mubona handi. Murane yuko ariko arisuganya, murane yuko ariko arisuganya kugira yerekane amateka amwe adasanzwe. Hano turi ni mu kibuga citiriwe Stade Intwari. Ni kibuga ubone yuko kidasanzwe, ni kibuga yuko ubone yuko kigiye kwakira amateka, ni kibuga ubone yuko kigiye kuberamwo ibintu bidasanzwe, aho na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari muri kino kibanza yamaze kwishikira muri kano kanya. Murane yuko binezereje cyane, uri kurumva n'amajwi, abantu barishimye, abantu biteguriye kubona amateka muri kino kibuga cyacu cugururwa ku rwego rudasanzwe. Rero Kiriko ariko arandika amateka, Kiriko ariko arandika amateka ndetse atahandi tuzayasanga. Turane uko ariko araramutsa abantu anezerewe hano, urane ko ariko arishima. Hariho n'abantu batandukanye baje kumushigikira ashitse mu kibuga, urane ko abantu banezerewe sana ku rwego rudasanzwe. Vibe hari ni idasanzwe. Murabona ko baje bamoreruye, murabona yuko ari ibintu binezereje cyane. Murabona yuko muri kano kanya ariko arinjira nk'umwana, areruye rya bendera agaragaza ngaho hanze y'igihugu cacu. Bagenzi ba Gatech TV, ni ukuri ndiko ndaraba bino bintu jewe byandenze. Murabona ko muri kano kanya hariho
ukuntu twiteguye kugira twinjire tumuherekeze. Bakunzi ba Yaga TV, nta majambo menshi ngomba kubicisha, ariko mukurikirane. Ubu ni Mr Advance, turi kumwe na Kagaga Oji niwe turi kumwe nka cameraman, niwe turiko turafatanya.
DJ. Salam alaikum. Muramenyesha ko salam alaikum kubivuza yuko nje wazubira inyuma. Salam alaikum ubavuza yuko nje nazubira. Merci beaucoup mani baheza gira cyane. DJ amashimasi cyane kuri Kiriku, amashimasi cyane gose. Abakinyi bakangiye gusubira mu kibuga. The International one Kiriku. Akoze once again. Everyone boys back up. Yes. Hey, please come to me. How Jadi sebelum orang waktunya cukup nanti mungkin juga sini DJ. Salam alaikum. Muramenyesha ko salam alaikum kubivuza yuko nje wazubira inyuma. Salam alaikum ubavuza yuko nje nazubira. Merci beaucoup mani baheza gira cyane. Once again, everyone boys back up.
La voie de sortie est ouverte. Merci beaucoup la salle burundaise. Merci beaucoup la Burundais. Merci. Chers spectateurs, merci beaucoup. Chers amateurs du football, merci beaucoup. Chers amateurs de la musique burundaise, merci. Voilà. nuko rero muri kasere murabika mukabikura mukariha obere mukuguruza konte ku buntu akanyenyeri 429 dieze bafite na application muri kasere bakoresha gutyo ukariha conservation ukariha Assim. Não que deu a paca. Tá, pode! Vai, tira!